Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Ndabaramukije shikirango bakunzi ba RPA nongera ndabaha nikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa mbere igerekerezo ya 27 kigara mu mwaka wa 2021 amakuru agizwe hanini n'izi nkuru zikurikira. Haravugwa ingabo z'u Burundi zimaze indwi ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ico bacazijyanyeyo ngo akaba ari uguhiga no gutuza abagwanyi bo muhari Red Tabara. Aho kwihutira gukora amatohoza ngo hamenyekane ukuri mwiturirwa ry'inohero rikuru rya Gitega leta nyabuna ngo iriko yita ku giti no ku mabuye gisubiremwo kuryubaka gushasha. Muri ano makuru muraza kumva icumwe mu banyepolitike b'abarundi bahunze igihugu abivuga ko hamwe n'impanuro aha leta y'u Burundi. Muri ano makuru kandi muraza no kumva imyidogo y'abanyagihugu bo mu Gasenyi babazwa no kubona bakuwe mu matongo yabo agakomorerwa bamwe mu bakozi bakuru ba leta. Aya n'ayandi ni mukanyisase kazi. Ndasubiye kubaramutsa duhera no makuru kubivugwa mu mutekano aho ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku igenekerezo rya 22 uku kwezi zoba zifise ihangiro ryo gutuza abagwanyi b'umuhari Red Tabara zifatanije n'imihari imwe y'abamayimayi. Amasoko yacu mu gisirikare avuga ko izo ngabo zishika ziha abo bamayimayi ingabire ya bimwe mu bigwanisho byinshi zagiye zitwaye. Idorido na Eric Niyonzima. Barenga amajana 250 ingabo z'u Burundi zatwaye ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo ziyegeranije kwa 22 uku kwezi uwo munsi nyene zirajabuka. Amasoko ya radio RPA mu gisirikare avuga ko izo ngabo zagiye zirongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi Leonidas asanzwe atwara ikambi y'amajana 212 y'abakomando afatikanije na Major Arakaza akorera igipolisi cy'igisirikare. Kuri uwa Mungu abasirikare b'u Burundi babonekanye babandanya urugendo rwabo bagana imisozi miremire ihanamiye ikiyaya ca Rusizi. Hapana babiko botuko wale bakia alerte hapa mumiti ndio hapo nao wanaanza panda. Nakuja kweli kuambia watu wote wa Kivu kwamba tunaingiliwa po plateau yetu iko menase na basoda kutoka Burundi. Abanyagihugu bari batekewe n'ubwoba batabaza leta bavuga ko babona umurongo muremure w'abasoda b'abarundi batera baduga baja mu misozi. Abo banyagihugu kureretse bashize ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko abasoda b'u Burundi ibigwanisho bitwaje ari kirenga. Ku rubuga rwabo rwa Twitter Radio Ondes isamiranira ikiriba Ondes yashize ko iyi ndereresi nayo nyene yerekana imirongo miremire y'ingabo ziriko ziha ibarabara zigana imisozi. Ndio wale basoda Barundi benye bako wanapita banaingia Kidoti sasa. Ndio wale amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare b'u Burundi bagiye batwaye ibigwanisho byinshi. Ayo masoko akavuga ko bimwe muri ivyo bigwanisho bagiye batwaye bazobisigira abasomambike babo mu migwi inyuranye icuditse na leta y'u Burundi mu isanzwe ikorera mu karere ka Kivu y'ubumanuko. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka umuvugizi w'igisirikare ca Kongo canke umuvugizi wa leta ya Kongo kugira tubabaze nimba Kongo yoba yararekuriye u Burundi kurungika ingabo zabwo muri ico gihugu. Ikizwa ariko nuko leta ya Kongo yari yarekuriye leta ya Uganda kurungika ku butaka bwayo ingabo. Eric Niyonzima mu bijanye n'umutekano nyene uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu bane bishwe mu mihingo itandukanye y'igihugu muri iyi ndwi tware dusozereye. Muri bo hakaba harimo umupolisi. Idorido na Eloge Kwizera. Mu ntara ya Gitega umupolisi yitwa Niyungeko Leopold batazira Gasongo yatowe ari kiziga hafi y'ubunywero buri mu kigwati ku mugwa mukuru wa komine Bugendana kwa gatandatu uheze. Uwo mupolisi akaba yarasanzwe acungera kopeke Bugendana. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwe anizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Ku munsi wa gatatu uheze umukenyezi yitwa Specioze Ndagijimana yarishwe akubiswe ishoka n'umugabo
wiwe ku mutumba Ruganirwa muri zone Cumba komine Muyinga nk'uko abanyagihugu babivuga. Abanyagihugu bavuga kandi ko mu nyuma uwo mugabo yitwa Pamphile Ntagahoraho yaciye yiyahura. Amatati yo mu muryango akaba avugwa ko ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Mu ntara ya Ngozi naho hari uwitwa Mathieu Karikunzira yapfiriye mu gashoka komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi biturutse ku bandi bafungwa bamuhohoteye kwa kabiri uheze. Abafungwa batatu bamuhohoteye bakaba baciye batangura kubazwa n'inyamiramabi. Uwanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe wo mu ntara ya Karuzi n'uwitwa Barumwina w'imyaka hafi 60 yishwe atemagujwe imipanga n'abantu batashoboye kumenyekana ku mutumba Kiyange muri komine Buhiga kwa kabiri uheze. Abanyagihugu bavuga ko amatati yo mu muryango ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Abantu batatu harimwo babiri bo mu muryango wiwe barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Iwere rya Gitega ryahiye kuwa mbiki garama 2021 ngo rigiye gusanurwa. Ivyo bikaba byavuzwe n'umushikiranganje Deogracias Nsangani umwami ari kuri mikro za radio na televiziyo by'igihugu RTNB. Uyu mutegetsi yamenyesheje ko hari ibikorwa by'intangamarara biza mbere byaramaze no gutangura. Kuri kire Deogracias Nsangani umwami n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako za leta hamwe n'uburaro. Nkuko twese twabibonye n'abandi babibonye ibohero rikuru rya Gitega risogira ingorane herutse gusha guturikwa n'umuriro wadutse ku matsinga y'umuyaga nkuba hama uronona ibohero hama kuva iryo bohero rihiye mwarabonye yuko intumwa za leta zitahengeshanije kuhashika kugira ngo dushobore guhumuriza hama twewe nko mu byo twari tujejwe gusanura gusubira kuryubaka neza ikayibohero rikwije amategeko. Ariko rero nkuko mwabonye ibintu byari bimeze ntabwo ubwo nyene twaje dushoboka twubaka hariho ibikorwa bibanza gukorwa byihutirwa na cyane twaje tubanza gukora ibikorwa byo gukura ubucafu bwose mu ibohero, gukubura ibohero cyego cyambere kitafashe umwanya tari muto n'ubujya tari buke. Ubugira kabiri kwabaye kuzibura biriya binogo bijamo imyanda ivuye mu mabohero. Mwaragiye murayibona yuko byari byaruzuye kandi navyo byarafashe umwanya. Ivyo bikorwa byose kwa biro byaraheze, nta kibazo kari imbere mu ibohero harameze neza, haratunganijwe, barashoboye kuronka aho bicara naho baruhukira, ubucafu bwose bwaravuyeyo. Hama nubamenyesha yuko ibikorwa nyezina byo gutanga kubaka gusanura irya bohero ari mu ndwiza ku munsi wa mbere. Tubaze ibikorwa vya mbere twategekanije bizoca bitangura. Kubijanye n'ishaje iryo bohero ngo biragaragara ko leta yagitega ifise imvuzi yituma idatanguza amatohoza y'ukuri kucateye umuriro waturiye ibohero rikuru rya Gitega. Bivugwa na Federico bavuga imvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kugwe munyepolitike bicotuma abarundi bizera ko leta ya CNDD-FDD ataruhara yabigizemwo ngo nuko kuko amatohoza adahengamye mbere haganashirwamwo abanyamahanga mu kuyakora. Tumukurikire. Ku bwacu uko tihutira kugira amatohoza ngo abarundi bamenye icatumye uwo muriro, nibaza ko leta niyabivizemwo uruhara nta matohoza azoboneka. Niyaboneka naho hazoza amatohoza aza n'ubundi guhuvya ivyabaye muri iryo bohero rya Gitega. Ni leta naho yaba ifisemwo akarenge nta matohoza azigera aba. Gushika ubu rero uravye inyifato ya leta byoba bisigura ko nkuko ndiko ndabisigura ko leta ifisemwo akarenge. Ikindi ni ingene leta yaciye yihutira guhamba ibisigarira ikaza kubihamba ahantu kure kandi ahantu badashobora gushika. Babagerageje no guca bazimanganya yuko aho hantu ho baharahambwe ibisigarira by'abo bantu mu binogo bishika nka 10. Urumva ko abantu atari bake kandi ayo masaho canka ayo mahema bagiye kubahambamwo leta yaciye akurahe hanyuma baza kubahamba mwijoro. Kubera iki batabanje no kugira umugirwa wo kubasezera hanyuma ngo haboneke ijambo ry'ihumure rishikirizwa n'umukuru w'igihugu? Na cane ko iryo bohero rikuru rya Gitega riri ku umurwa mukuru wa politike wa Gitega. Twarabwirizwa kumenya mu vy'ukuri ukuri aho kuri. Rero ikindi catangaje cerekana yuko leta ifise amakarenge ni kubona abantu 6 baje kubaza ababo baje bata mu mvuto
kwari ukwiyagiriza. Nico gituma tuvuga tuti iyi leta kiretse baciye bagira amatohoza akatwereka ukuri, jewe ndemeza ko ubu leta ifishemo akarenge ibiza kunyegeza ibiharuro. Ico kingira leta no kuvuga ukuri no kuja ku nzira y'ukuri, kuko tumaze kumenyera ko leta CNDD-FDD ari leta mbeshi. N'ubu leta kugira ngo yerekane abarundi ko ari nakigori kiragira niyemera ivuga iti ndemeje amatohoza kandi agirwe n'abantu ataho begamiye, nyashaka n'abanyamahanga bazi badufashe, ariko tumenye ukuri aho kuri. Ntibyabwirizwa no kugorana leta ishatse guha umuco abarundi, na cane cane guha umuco abo babuze abantu babo muri uwo muriro. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho harabandanya kwibonekeza guhonyanga ingingo yari yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ijanye no guhagarika ibiteramo by'umuziki benshi bita karaoke mu ntumbero yo kugwanya ikiza ca corona. Gushika ubu ivyo biteramo bikaba bikiba ukuri kwamye muri amwe mu mazu y'ubunywero yo mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Mu ndwara yo dusozereye ibiteramo byo gusubiramwo indirimbo benshi bita karaoke byarabaye ukuri kwamye nko ku bunywero bita Zanzi buri muri quartier Asiatique no ku hotel Club de Lac Tanganyika, aho hose akaba ari mu gisagara ca Bujumbura. Ku munsi wa gatatu, ku wa gatanu no ku wa gatandatu kuri ubwo bunywero nyene bita Zanzi, abaririmbyi basanzwe bahavugiriza bari bakoranye indirimbo zicana cana ko abantu bari isinzi baje kuhateramira, bamwe batamba abandi bicaranye begeranye. Amakuru FPITC no kubwo bunywero n'abapolisi bagize ngo baraje guhagarika ivyo biteramo bahabwa amategeko biciye ku matelefone n'ababakurira maze bagasubira inyuma ataco bakoze. Rimwe bimaze gushika yabaye umwanya urumero mara kuko umuziki waciye usubira gusamirana. Kuri uyu w'Imana igiteramo nk'ico cariko kirabera ku hotel Club de Lac Tanganyika, naho nyene nta ujejwe umutekano yigeze ahashika kugira ngo ahagarike ico giteramo. Ibintu rero byifashe uko mu gihe hari ibibanza bitarekuriwe kugira mwene ivyo biteramo, bamwe n'abandi bakavuga ko hakoreshwa akamwana wa mama. Ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi ibuza amazu y'ubutambiro gukora mu ntumbero yo gukinga igwirirana ry'ikiza ca COVID-19 ikaba yari yatangajwe ku wa 15 Kigarama uyu mwaka wa 2021. Arakoze Emmanuel Niyumviye ko dutandukira ubu naho igisata c'intwari ibereye aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bafise amatongo mu Gasenyi ya Kabondo hafi y'ahari ibiro bikoreramwo umukuru w'igihugu, bavuga ko ico leta yabakiye amatongo yabo atarico kigiye kuyakoreshwa. Abo banyagihugu bavuga ko uretse ko mu bagiye kuronswa amatongo yabo harimwo abakozi bakuru ba leta, ngo n'igice kinini c'abo banyagihugu ngo nta muzibukiro barigera baronswa. Ido nizo na Dani Claire iratwumva. Intandaro y'iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri Gasenyi Nyakabondo bafise amatongo yegereye inzu ikoreramwo umukuru w'igihugu ni kete uwurongoye igisata c'ibibazo vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama yanditse kw'igenekerezo rya 8 Kigarama uyu mwaka. Iryo kete ryandikiwe umushikiranganje ajejwe ibidukikije hamwe n'ujejwe inyubakwa, rikaba rivuga ko ayo matongo azoshirwamwo inzu izobamwo umukuru w'igihugu hamwe n'abakozi bakuru ba leta. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu w'Imana, Emmanuel Niyongabo arongoye umugwi userukira abo banyagihugu avuga ko imvo zatumye bavanwa mu matongo yabo ku neza ya bose itagifashe. Muri iryo kete uravye ibyandikwamwo si vyose biraba ineza y'abenegihugu bose, novuga ineza ya bose. Kubakira inzu abakozi ba leta ntibazokwamara abakozi ba leta. Rero twabonye ko ari ntumbero y'ukudutoteza, bakadusohora badukura mu matongo yacu hanyuma bakayaha abandi. Muri iryo kete kandi Gabriel Nizigama yemeza ko leta yahaye umuzibukiro abantu bari bafise amatongo angana n'amahegitari 160. Ivyo uwo mugwi w'abanyagihugu wamirira kure, aho bavuga ko umuzibukiro wahawe abari bafise amatongo ahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu gusa. Abo banyagihugu bavuga kandi ko ivyo bikorwa biriko birenga itegeko ry'umukuru w'igihugu riraba ayo matongo, kandi ko n'iryo tegeko ritavuga neza ikiringo cishirwa mu ngiro ryayo.
rirafata n'ivyo hegitari 200 mugabo leta yashoboye gutangira umuzibukiro gusa hegitari 40 ikitahubaka ibiro bya nyenshubahiro umukuru w'igihugu. Iyo leta ifasha ahantu haheza amezi 12 yatanze umuzibukiro itarahakorera ibikorwa yashaka kuhakorera, abene gihugu bahahora barafise uburenganzira bwo kuhagaruka, ndetse mbere n'umuzibukiro ugasubizwa n'ushaka. Hakaba haheze imyaka irenga ndwi, twebwe toca twifata nk'abaki. Iri risata ngaho iwacu ntiritanga ikingo rizomara. Abanyagihugu bo muri Gasenyi Nyakabondo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura bavuga ko umugwi ujejwe kwiga ibibazo by'ayo matongo batigeze bafata nkama ivyo bawusavye. Abo banyagihugu bagasaba ababijejwe ko boza bakicarana nabo kugira batorere inyishu irama ico kibazo. Dani Claire iratwumva mu bijanye n'imibano naho umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ahamagarira abarundi na cyane cyane aborozi gukurikiza itegeko ryo kororera mu mpongore kuko rituma ibitungwa bitanduzanya indwara. Umushikiranganje Deo Gide Rurema akaba yamenyesheje ko uretse ko bizogirira akamaro abanyagihugu ngo na leta izohatorera koyokwe kuko ikoresha uburyo bwinshi mu kugura imiti y'ivyo bitungwa biba bigwaye. Kurikira umushikiranganje Deo Gide Rurema. ubworozi nabyo ntitwabivuze. Iyi ngingo ni nziza cyane, izokiza byinshi bikirakiza byinshi. Hariho amahera dutanga mu miti yo kuvura indwara z'ibitungwa. Iyo muretse ibitungwa bikaguma byiyerereza bigenda ko biranduranya, ku buryo amahera twategekanya muri leta twashize mu borozi ugasanga ibyo uri kurakora ntibitanga inyishu kubera inka zigenda cyangwa ibitungwa bigenda biranduranya. Iyo rero umuntu yororeye mu mpongore icyo kibazo kirakemuka. Turiko turahimiriza gutunganya imikobeko. Wotunganya imikobeko ugaca ushoreramo inka cyangwa ibindi bitungwa ngo bize konona imigambi y'iterambere uri kurayisubiza inyuma. Umugambi w'Uburundi urambara. Dushaka yuko igihugu cyo kwambara kikaba gifite amashamba n'ibitara kibite kugira ngo n'iy'imvura dushobore kuyironka ku rugero rwiza. None tuje tureka inka zice zigenda zirishe bya biti zivyonone, turakenguruka ko amatati y'aborozi n'abarimyi yaragabanutse. Ingorane z'uyu n'ubundi twarishikiye mu ntara zitatu ziteye ingorane, ari intara ya Bururi, Mwaro na Mkiyaci. Ibururi ni Mwaro bavuga bati twe turafite amatongo. Twavuze ati ego nyama mufite amatongo akwiye ntikibujijwe yuko muyazitira inka zanyu zikarishayo ikagaruka mukabutagiye n'yandi matongo. Iki ntikiri ikibazo muri rusange, ni ikibazo cy'umwe n'ubundi. Twarabwiye abajejwe intwaro uko iri tegeko rimeze, nabo nyene guhohotera bene gihugu ngo inka bayibonye igiye hanze kandi igiye ahantu hafitiye ayasa amakosa twabibabwiye. Kiyaya Cimbo ikibazo gihari ni n'abasirimu bakorera mu buzima butandukanye aho Bujumbura bagaca bivanganya no korora. Bari bamenyereye yuko inka zigenda hariya mu rukoko kurishayo bakazahirirayo. Turagiye tuti ni mubishira mu mpongore, bacabona ko umenga bagiye gutanga amahera yo kuzigaburira mu mpongore. Ivyo umushikiranganje Deo Gide Rurema akaba yabishikirije ku munsi wa 4 w'indwi iheze igihe ari kashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu kiringo c'amezi 6 aheze. Tukiri makuru ajanye n'imibano nyine abakenyezi basegerereza mu gisagara ca Gitega bavuga ko bafise ingorane zo kubaho kuko ngo hari igihe baburara, eka ngo niyo bagize ico basama baronka intica ntikize. Mu gihe rero bamwe muri bo basegerereza bari kumwe n'abagabo babo bafise ubumuga bwo kutabona, basaba leta kuraba ingene yo bafasha ikabakura mwibarabara. Ibyo nivyo na Elvis niyo mwongere. Abakenyezi basegerereza Gitega bakunze kuboneka mu bibanza batangirwamwo igitoro station, aho batega amaboko abaje kunywesha igitoro bari mu miduga. Ahandi bakunze kuja imbere y'inzu z'uburiro aho bicara bakaramutsa binjiye, basohotse naho bakabatega amaboko ngo babaha amahera. Ahandi bakunze kuboneka ni mu minjiriro y'isoko nkuru ya Gitega no mu nzira zimwe zimwe zo hagati muri iyo soko. Nayo ku munsi wa gatanu abakenyezi batari bake bavanze n'abagabo ndetse n'abakiri bato ariko biboneka ko bakenye baca ku
mangazine yose n'amazu y'uburiro amwe basegerereza mu gisagara ca Gitega. Umunsi wa gatanu ukaba kuva kera cyane uzwi nk'umunsi wo gufasha abagowe kuri be nabo mu mangazine. Intwaro ikaba yaragerageje gutuza iyo ngeso yo gusegerereza mu gisagara, ariko vyaranse. Bamwe muri abo bakenyezi basegerereza baba bari kumwe n'abagabo babo bafise ubumuga bwo kutabona, nibo baza barabwira abo bagabo iyo babonye umuntu bibaza ko yogira icyo abaha canke bakabafatira inkoni bavaha baja hajya gusega. Abo bakenyezi bavuga ko bibagora kubaho kuko ngo hari igihe babura niyo vyitwa ngo baronse naho ngo bahabwa amahera make ataca bafasha kinini. Bamwe muri abo bapanze utuzu tuzimbutse turi mu mpera z'amakaritsiye y'abantu bato bato, abandi bataha mu mihana iri ku mitumba yo hirya y'igisagara ca Gitega. Ikindi nuko ngo hari ababima banabatuka bababwira ko bakomeye bakwiye kuja kurima, ko bahunze kurima n'ibindi, ariko bobo bakavuga ko atamatongo bafise, abandi ngo bakaba bafise ubumuga butuma batorima. Basaba rero leta kuraba ingene yobafasha ikabakura mu buzima bwo gusegerereza. Elvis niyo mwungere arakenuye nino ngaha makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye kuri uno wa 27 Kigarama ciye agarukira. Mwakoze mwege mwese mwaduteza abiri, ishimire na bagenzi banje umwe wese kuco yaterereye. Ano makuru mukaba mwashikirijwe na Joseph Muzaneza. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha.